yari yakiriwe na kipe yitwa Atletico de Madrid mu rukino rwa gatatu bakiye muri no saison yari match retour ya La Liga EA Sport no mwaka Barcelona yari yasanze ekipe yitwa Atletico Madrid ku kibuga cyabo basore umugabo yitwa Ansidiet Freak bari batembereye mu gisagara cya Madrid yari match igira gatatu ariko yari match itandukanye kubera ko ibiharuro vyayo vyo kumugora ku munsi w'ejo naho vyari bisana n'ibindi biharuro vya match ana ekipe agera kuri abiri yagiye yakina matches zigera kuri zibiri muri matches zigera kuri zibiri zari zabahuje abasore bo mu Mudagi w'imyaka 60 Ansidiet Freak bavuye ku kibuga Atletico Metropolitane mu Ndamarembe bamashije kuronka intsinzi y'ibitsindo bigera kuri 4-2 equipe yitwa Atletico de Madrid bavanye intsinzi kuri Atletico nkuko na Atletico yavanye intsinzi kuri Montjuic ariko nko kwa Barcelona honyongeramo akantu kubera ko ni equipe bashize gutsindira equipe yitwa Atletico de Madrid ino saison muri La Liga mu kibuga cyabo erega n'urukino muri toute competition konfani bamaze gutakariza Atletico Metropolitane rwa rujya batakaje imbere ya Lille muri Ligue des Champions indwa bitatu bivuze ngo ino saison muri La Liga ya Sport na indi equipe nimwe bwatsinda Atletico de Madrid ku kibuga cyayo usivya Barcelona yajibikora ku mugoro ku munsi w'ejo yabatsindira inababaje inavuye inyuma bitsindo bigera kuri 2 minota igera kuri 70 abasore bo mu Mudagi w'imyaka 60 Ansidiet Freak ba TTJ equipe yitwa Atletico de Madrid bayisanze wabo banakuraho amateka yuko equipe yitwa Atletico de Madrid itari bwatsindirwa ku kibuga cabo uno mwaka cyangwa se ino saison muri La Liga EA Sports Landry abasore bo mu Mudagi bacanye umuco ku kibuga ya Atletico Metropolitano umugabo witwa Diego Simeone nabakomeza kwishira mu bibazo nuvuga ngo abasore ba FC Barcelona umugabo witwa Atletico Freak nkuko je nakunze kwa ndavyivugira Atletico Metropolitano nivyo bayifise ko ayo mateka Atletico Madrid ntibari bwatsindirwa ariko Freak n'abasore biwe bamaze kunyereka ikintu kivuga ngo equipe yose kino umupira w'amaguru kuri inosi peu importe twayisangi wabo yadusangi wacu turemerewe kuyisangaho tukayikubita ibintu bikabandanya bigafata inzira kubera ko je bahageze ahantu match igitangura mbona ko abasore ba Barcelona bari mu bihe vyabo bameze neza mu bijanye no gutembereza badufite nko minota nk'itanu ya mbere Lamine Yamal arata occasion asigaye arabana na Yano Black occasion a deposa ballon de la deuxième petit barici nyuma haca hagera ahantu ntangura kubona ngo Barcelona vyabihe Yamal mwiza siwe ndiko ndabona wona ari nifuza kubona zo ndiko ndabona ntangura kubona Pau Kubarsi siwe ndiko ndabona Pedri Gonzalez futi mu gice ca mbere ntangura kuromarka absence y'abakinyi bamwe nabandi mugabo filozofi y'umudagi filozofi y'umugabo witwa Atletico Freak ni gutacika intege baje kuba bavuga ngo nimba Atletico Madrid woba ufise point fort y'umugabo yitwa Julian Alvarez n'uyu mwana muto Juliano Simeone akina umupira uteye ubwoba umusore anyaro kubona yuko akinira equipe nkuko ari ya papa wiwe nyene nibo bantu bavuga ngo bangamiye equipe ya Barcelona ukongera ko Reinhard Mandava yabujije Lamine Yamal gukina Reinhard Mandava n'umwe mu defenseur bo kuri gatatu nuvuga ngo beza mu bijanye no kudefanda ashobora kwampesha umukinyi wari wese peu importe dribble yo bakora nivyo umukinyi azi kudribla nka Lamine Yamal biragoye ko mwoheza match canke mita ata action nimwe akoze ku buryo abantu bakoma amashi mugabo uce wibuka ivyo horagirira Javi Garan sivyo ariko arakora ukona ngo abasore ba Atletico Madrid rero baraje bagira bigaranzuro ya Barcelona yaratama occasion ku munota wa 44 cyangwa 5 hagira urukino rwa mbere igice cyambere kigize kurangira batakaza baro yifatirwa na Antoine Griezmann acomeka baro ndende ubona yuko aka gasore ka Simeone Juliano kari gafise muwaye yo kwiterera umupira mu igori nako nyene ariko karaba umugabo witwa Julian Alvarez gahindukiza baro bashiramwe igitsindo bagenda kwiruhukira ndavuga ngo Atletico Madrid mugiye kuruhuka takintu na kimwe mwakinye imbere ya FC Barcelona ariko mugiye kuruhuka rimwe bwe bagabo kuko mwamenye ico gukoresha umupira mwaronse biza kurangira igice ca mbere FC Barcelona bagenda kuruhuka batsinzwe ico gitsindo ca Julian Alvarez baza kugaruka n'ubundi Simeone akora impinduka novuga ngo ndizo mpinduka zakweza amarere muri equipe ya Atletico Madrid turi mu rukino Mike nyine avuga uti nimba ukuyemo Julian Alvarez urukino rumaze
uragononye Barcelona ishobora kuciguprofita kuko uzanye Alexander Sorloth mu minota 60 nta kintu kimwe gufasha mu bijanye no gukina nimbara abantu nzi batazi umupira Sorloth niwe wa mbere nawe byo nsaba ko nzomufatira umwanya kugira ngo ndamwemere nkuko nemera Torres Sorloth niwe wa mbere Sorloth niwe wa imipira yo mbere gukupa trajectoire aterera mu rusenga agaca yumva kari karakina na Barcelona haca kurangiza aho niho hantu honyene yiyumva muherero barati yindukirane kina bar utange pass usubire uyisabe utere mu igori ni ibintu bidakunda ni ibintu bidakunda jera nagiye kuraba mbona akuyemo Julian Alvarez yavanyemo Julian Alvarez nande kuko hinjiye yasoje Julian Alvarez amusorana na naka gasore kiwe ka Simeone Giovanni Simeone basohokera imwe ya reka ndakurabira ingene abakinyi bagiye baragomborana uyu musore kuko mu nyuma haje kubasohoka Alvarez yasohokera ku mutama 59 ya Alvarez yasohokera 60 hafi gutyo yasohotse yakoze remplacement zibiri yazanye Conor Gallagher azana Alexander Sorloth yarasohoye rino yarasohoye rino asohoye na Julian kuko rino ari kuri couloir imwe na Reni Domandava mu Mozambique bamaze gusohoka Mike arambwira ijambo avuga ngo nimba Simeone ukuyemo Julian Alvarez match arayishe ariko inyuma yo kuvuga ko yishe match n'ubundi Atletico bakomeje umurindi bari bariko batakaza baro Atletico Madrid Griezmann acomekera umupira Conor Gallagher atanga pasi sanga Sorloth ahagaze neza nkuko yikaraze Barcelona ashamwe igitsindo ca kabiri jewe de mapara nagize ama confusion kuko ngiye kuraba ibaro yavuye n'uburyo bayirekipeyemo Rodrigo de Paul yakinye umupira n'amaboko kandi yabigize express ku mupira urutewe na Pedri umuhagarikiza atanga avantage wana shaka je kudosha po kumuhagarikiza wijoro rya Keba ngo Texeya yahagarikira ukino neza wana ko hari amakosa amavuzwa muri wonyene basigaye je nemera ni Bongo Texeya muri La Liga wenyene Bongo Texeya je naze no kuvuga match nyinshi ziwe n'umuhagarikizi muzima ubona yuko atakintu na kimwe c'ubwoba kihari wiwe acometse baro Sorloth ayishiramwo mugabo friko ukabona ngo bimwe vya Xavi Hernandez uja gutukana n'abaranzman uja gutukana n'abakomiseri de match uja gutukana n'abaki frike ashira umutima mu nda aratekana tugeza guserebra igitsindo ca Sorloth masegonda makero ndetse yaragitse segonda makeguza Robert Lewandowski agishiramo ntangura kubona ngo vya bintu biracashoboka ya igitsindo cha Sorloth bona ko caca kirimo n'amaduta agiye atandukanye aho kugeza neza zino sara kugira bati igitsindo cha Sorloth gishobora kuba kirimo kukuba umupira wabanje kuguca ku kuboko witwa Rodrigo de Paul mu nyuma za kuwutanga kiba igitsindo ca kipe yitwa Atletico de Madrid cha tsino witwa Sorloth ku pass ya Antoine Griezmann ubona ko n'ubundi cyari gitsino cyarimo amadut ubona ko n'umuhagarikizi yabanje kwiha umwanya wo kuja abo muri vare babanze baracekinga hama baza gutuma umuhagarikizi Bongo Texeya afata decision aza gufata ka decision y'igitsindo umupira uvuye kuri point ugenda washitsemo mu izamu rya equipe yitwa Atletico Madrid ukoze nko kubakinnyi nka batanu wa Barcelona kikiba igitsina ca Barcelona bibe biri kuri kimwe wanashaka uburyo navuga ngo urabona ko Atletico Madrid hageze ahantu bakina defensive Barcelona bakoroherwa Martinez na Kubarsi ku buryo usanga bamaze kujabukana na Median bariko bakina mu kibuga kwa Atletico Madrid rero umugabo witwa Sezna amaze gucomeka baro yifatirwa na Martinez yaduganye baro penetre rya mbere aracenga umwe arasubira penetra wanyene yahindukije amaso uri kurera bimwe ariko atanga bara kimveti nkayiha Torres irononekara reka ndondera umwataka tera centre Robert Lewandowski shaho gikiriza ronka igitsinda ntangura kubona ngo iyi Atletico Madrid irakinika vyose birakunda abasore ba Barcelona bagaruka mu rukino Pedri Gonzalez aratangura aritora Cedo Maparo wanashaka mu ijoro rya keye Lamine Yamal yabaye mu match mugabo nagize amadute meme na Ferran Torres je sinako mugira mu match ariko mugabo yitwa Nico Martinez niwe muntu nabonye mu rukino wenyene abandi bose bariko banyiyereka ibice aho kandi do Maparo mugabo yitwa Nico Martinez yishize ku karubanda ku ibisindo bibiri byose Barcelona yatsinzwe cenda mwagiriza amakosa akomeye kuko nimba ari ikintu gikomeye cyane Barcelona yacagiye kirabafasha nubu buryo bwo gufata ama offside kandi birangajwe imbere n'umugabo yitwa Nico Martinez ku munsi wejo raba amakosa yose yo kurubatega offside bagasanga niyafashe Nico Martinez niwe yategezwa kwa niwe yari dernier défenseur batsinzwe isindo bibiri bisa ukabona ngo bwa mbere bafashe orje iranka bakiruka kurondera baro bakaja bose umenga bagiye mu rusenga basize umu adversaire kuri point de penalty ahubwo nibaza ko umusore witwa Julian Alvarez niwe muntu wa mbere nabonye wo mu ataka wa equipe yitwa adverse ashobora gukina na Barcelona
akamenya buriya buryo n'iriya strategie equipe twa FC Barcelona ikoresha iri mu badefenseur bayo bwo kuraririza mu ataka mu adverse biriya bikwereka ngo nabo barateguye muri umugabo witwa Julian Alvarez ni bwo nyine nabonye ashobora kumetiriza buriya buryo kuko ugendera abataka bakomeye bose bahuye na equipe twa FC Barcelona umwaka bagiye baragwa mu gatego ni gake umwataka wa equipe adverse n'imiburi buri muri match atakoze offside zitatu asanga iriya ligne defensive ya Barcelona yamuraririje atavyamenye ariko wabonye nimugoroba action zose twari tuzi ngo na offside za Julian Alvarez twasanga ataraririye wasanga Nico Martinez akiri mbere ashoboye kumetriza uriya mukenyero wiriya ligne defensive ya Barcelona yo kuraririza umusatirizo kandi baze de occasion ya mbere ya occasion yose abiri yo gutsinda ibitsindo occasion ya mbere yatezwe Madrid baronse umupira wa mbere bateye kuri Julian Alvarez nico cabaye igitsindo ra uburyo Julian Simeone yakinye baro abona uburyo abadefenseur Barcelona bahagaze ko bariko bariruka muri box Alvarez abayasigaye kuri point de penalty amuha baro raba ni passe ko Rugaragere yahaye uyu mugabo azwizi ya Alexander Sorlof niko vyagenze bitaye muri box babanje sinzi ko babonye ko babanje gukina kantu ka triangle Griezmann agarukana baro nko hagati umugabo yitwa Garagera acagira de double acamucinya mu mugongo baguma baraba Griezmann baza kwire turuva bibaza Garagera muri offside kumbe abadefenseur ba Barcelona barashanda ikintu ca mbere gihari no munsi novuga ngo cana nije Martinez gukoresha orja bataka biragoye ko akoresha orja umwataka yitwa Julian Alvarez sumwataka sumuwinga sumumediateur Alvarez ni stabilisateur anoza ageze baro Alvarez ni hakinira bisiguye ngo biroroshe kuzokoresha orja umwataka nka Sorlof birarashe kuzokoresha orja abataka nk'aba Lewandowski canke nk'aba Haaland wawunda barindiriye ngo batere baro ya nyuma bansaba igitsindo mugabo Julian Alvarez agaruka gukina hagati akinira ku mawinga ahantu hose ukabona ngo Alvarez arahari Jordan Mapar nico gitwa ndiko ndavuga ngo Nico Martinez peu importe amakosa yakoze mu rukino niwe muntu naraba ndi muri match nkavuga ngo Martinez niwe muntu ari mu rukino wenyene bigera igihe rero Barcelona maze kuronga igitsindo ca mbere kuko uribuka yuko bari bamaze gukuramwo Daniel Olmo akuramo na Makasado yachenjirirwa na Garcia Olmo yinjirirwa na Torres kuko buri gihe Olmo avuyemo Torres yinjira kuri winga Rafinha akagaruka kuri 10 ndavuga ati rero nimba Rafinha agarutse hagati mu kibuga equipe ya Barcelona igomba itangure gufunctiona igomba itangure gukora hagera ahantu Pedri Gonzalez aca yisanga rero agomba kwinjira mu rukino nyezina abe Pedri wa vrai bica birakunda tutangwa kuri Lamine Yamal atangura gupenetra kuko Atletico Madrid bacabaza gukina defensivement atangura gupenetra yinjira muri zone de réparation hagera ahantu Mandava aremegwa Conor Garagera akagaruka kumukorera navuga ngo amakuvertire bikanka Lamine Yamal yaje kubatsinda igitsindo ca Ferran Torres ku centre ya Rafinha mugabo barivuye kwa Lamine Yamal n'ubundi batsinda igitsindo igira kabiri Barcelona bagarukana za nguvu rero kumva ati turagarutse mu rukino match igirangire mugabo biracakunda vyose Lamine Yamal gutsinda igitsindo novuga ngo caje gucina giye equipe ya Atletico Madrid urateye baro arayikose Conor Gallagher igiye contre n'umunyegori ibaro wanashaka kubyo Lamine Yamal yahitemo nta nguvu zarimwo yari baro yo guplaza kandi Oblak yari kwaraba Yamal face to face yabona ibari iri kwiraje mugihe maze gukora kuri Conor Gallagher la devia igitsinda kiba kirinje Atletico Madrid bose wamengo baguye mu mazi yano Oblak yaguye nk'igiti biciye pacha bafatwa na pressure Flick rero ikintu gihari ni iki bamaze gufatwa na pressure yasoye Pedri Gonzalez avuga ati nubundi Pedri ararushe atazagugirira ikibazo muri no match dusa nuko twamaze reka nshiremo Pablo Gavi bamaze gushiramo igitsindo ca kane hagezana mbona umengo eske Atletico Madrid ibitsindo bibiri vyo mu minota 4 ya nyuma baje kubitsindwa umunota 92 umunota 98 babaye tushe niki kuko giye kuraba ikintu ca mbere catushije ahantu hose gwamere wanashaka je maze kubona umugabo witwa Dietezans Freak n'umwe mu bamenyereza bazi gukosora ama erreur y'abamenyereza diverse donc abamenyereza babahanganye ugikora rero azi kuryigira ko direct aca gukosora nani mugora nambwira yazana mu bintu bitatu buriya bishobora kugira umumenyereza akomeye icambere no kuba umumenyereza ari pause iyo uri kuri real ligne de touche udashoboye kuba pause iyo uri pause bisigura ngo urize ivyo uri kurakora merci beaucoup donc muri qualité zambere zigomba kuranga umumenyereza mukuru iyo ari kuri ligne de touche nukuba uri pause nukuba ivyo wateguye n'uburyo abakinyi bawe bategerezwa kubishira mu ngiro bitaza kujana na pressure n'uburyo match iri kiragenda
kuko wisize kuri process ya match ugira kiragenda hari gihe wica ibyo wateguye kandi biriya wishe vyari kugufasha mu gushobora gushira an execution bimwe abantu bapanzogera ngo match yawe izogenda neza azar tugira ko gakomeye cyane kuri no match kumbure Juma Jux abanze atwugarira ino sondage ya Torres tunumviriza isa ndabona hageze amadukoro bigende neza cyane. Safibu irabamenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza. Unyoje isafu sinzira neza cyane isaha imwe rero iruzuye neza cyane muri studio zacu za 97 n'ibice bigera kuri bitatu birumvikana ko tukiri mu nama ya Sport y'uno mugoroba tuyizere kandi ko mumeze neza cyane ubona ko muri sondage ibice 83 bose bemera Ferran Torres ku bantu majana na 30 baje gutora manu majana 30 ibice 83 kwijana byabo bemera Torres ibice 16 babaye intagondwa banse kwemera muri abo 16 buri andimo jewe muri byo bice 16 Mike ni wabiyoboye nije ndabiyoboye ariko bizorangira mwemera erega yugaye natoye yugaye natoye nagaruke nshire vuga uri gusa nuko mwemera Jean Torres gas nuko rero bimeze tugira abantu kandi ko tuba turi kumwe n'abafatanya ariko bacaga batandukanye muri Bubet turi kumwe nabo nimero mbere mu bijanye no gutigira no mu gihugu cyacu Burundi urabasanga kuri Google Chrome yabo ni West Tattoo akaborongo Bubet akaborongo BI ama ugaterchange application yabo ugeze rero kugenda utigira ku mikino gitandukanye yose iba irimo ma championnat gatandukanye barose kandi n'izindi nkino ziba ziri muri Bubet nka Acadege Aviator ndetse na Virtuel hose muri Bubet urabisanga ibintu geze bikagenda neza cyane code parnage ni PJFM ibintu bigeza bikagenda neza nibo bafatanya bikugo turi kumwe nabo muri kino kiganiro cacu dukomereza aho turi